Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri no wa gatatu umukuru w'ishirahamwe rya Olcom Gabriel Rufyiri yashimikiye ku makenga ishirahamwe arongoye rifise kubijanye n'ishirahamwe rishasha ryo gutuma tumana kw'amakuru yimirije gushingwa. Kubwa Gabriel Rufyiri ngo iryo shirahamwe rigomba gufatanya amashyirahamwe ya Africell na Onamob ibizotuma ata amategeko azokubahirizwa ari naho baciye bandikira ugwete umukuru w'igihugu bamwumvisha ko birimwo amahinyu. Icatumye rero mu ijambo rimwe tubatumako niki nuko hari societe yitwa Mobile Virtual Network. Iyo societe ni societe igomba gufatanya Africell na Onatel mugabo Vore Mobile muvyumve neza Vore Mobile. Twebwe rero tumaze kubona amakosa arimwo, tumaze kugira amatohoza, twasanze hari ibibazo bikomeye cyane, ari naco gituma twaciye turungikira ugwete nyene icubahiro umukuru w'igihugu, turaha amakopi abategetsi bose ihe kibazo kiraba. Gabriel Rufyiri yabandanyije amenyesha ko mu gihe amashyirahamwe Onamob na Africell yofatanywa, ishirahamwe Onamob ari ryo hahombera kuko ari mutahe waryo wokoreshwa mu kuriha ibijanye no kwemererwa gukora. Agaca amenyesha ko basavye leta ngo ihagarike iyo ngingo vuba na vuba, habanze kuba umubonano wabo bose bajejwe ico gisata c'imihora y'amatelefone yangendanwa kugira ngo nihagire ingorane zaduka. Rero twebwe tuvuga tuti kubera tubona ko iyi societe ishobora gutera ibibazo bidasanzwe ishiramwe Onatel na leta, dusaba yuko leta y'u Burundi cyane cyane dufate ku mukuru w'igihugu twandikiye ibihagarika. No kuvuga yuko hategezwa gukurikizwa amategeko agenga ayabita code de societe hamwe na code de commerce Burundi. Nico gituma rero mu ijambo rimwe dusavye ko ivyo bintu vyo hagarara, kandi ababijeje bose baronse aya makete bogira ico bakoze kugira ngo ivyo bintu bihagarare, hakurikizwa amategeko. Narirya tubona amasosiyete ya leta nka yose atanimwe ivuyemwo isa n'imivyimba gusa. Mwumenya ko iryo shirahamwe rishasha rivugwa rizoba riri mu minwe y'abanyayorodaniya nkuko vyabandanyijwe bimenyeshwa na Gabriel Rufyiri. Ibintu vya fibre optique